turakeneye sponsor. Nubwo sponsor dukeneye takeneye amafaranga yanyu. Amafaranga yanyu turayakeneye kugira cyakoresha igikorwa cy'Imana. Ko ndazi ni benshi bakoresha ibitajanye ariko wewe uri kuranyumviriza ukundi igikorwa cya gospel sana amafaranga turakoresha igikorwa cy'Imana. Ndibaza nako Imana yigiza amaramara. Ego zana amafaranga twikora cy'Imana bigende neza n'igihugu gitera imbere. Utizana amafaranga kwa Elvis akora ibikorwa kukura bifise maze kugira indimbo zirenga 6 zanditse vugutizana amafaranga ibikorwa bijemo. Yes zana amafaranga kwa Elvis bukeneza. Yes ni impano itandukanye n'izo mwana musenge muzi ni impano imeze neza abo mu ntara Gitega abahari ya Magarama abahari ya hariya haruguru hariya zahehe hariya munyabiharage Nyabututsi n'abandi hariya ncambona hakurya gutya aho bita bahita gute ndaza kwibuka mu kanya mwese mukoranirize uburyo hamwe mu Magarama n'ahandi hose ikarera n'ahitwa igahera aho hose mugerageze mukoranye uburyo bwango artiste wacu mushasha bironke aronke sponsor bironke bikunde aronke ikimufasha muri studio cyane yuko vuba agiye kubijamwo tuje kugikorwa cyawe kigiye kubicambere mbega bimeze gute ndabona bagabirije bose barashaka kumenya mbega Elvis agiye kuza kwa kiwe ciwe cambere kicitwa gute kigezehe muri rusangi Elvis igikorwa cyawe cambere kigezehe muri rusangi abocitega ryari hama igikorwa cyawe keneza Elvis hano vuga kigeze novuga ko kigeze heza cyane igikorwa cyitwa indirimbo yitwa bintera gushima. Shalom, 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 shalom les amis. Mumeze neza, mumeze bien, mumeze sawa, mumeze kwa kundi twakifuza kama mumeze, munabisi ko twifuza kama mumeze neza cyane. Ni kwa kundi nyene ikibanza ni cyakindi ni Ndufacom TV online murabizi ariko kandi ibintu biza ko biza ugutandukanye uno munsi bije bitandukanye nuko mwana musanga mubizi harandi yuko mwana mazi iminsi mutabone ikogwa biva no ngo mu gisata cha entertainment films and comedy ndavuga mu gisata cha entertainment muri rusangi kuri Ndufacom TV uno munsi twagarutse tubazaniye bishasha andakutse yuko ijwi rikurumva canke ishusho yuri kurabona neza na neza ari MC Shalom de Mass of Ceremonies the activator vibrator le de la famille menando la famine imfura ya minani the march the firstborn ndagushimire cyane wiwe ubana dukurikirana fyonda aho hantu tarafyonda ni mutafyonda kuri ako gakengeri gango igihe cyose notification ije izi gusange uri tayari uri prêt kwakira ikintu cyose kivuye muri Ndufacom TV online turabakunda cyane no munsi rero twaje mu entertainment senda batevya nabazaniye novuga ngo impano murabisi yuko ndagenda tukagenda tugacukura kugira ngo tubazane ibintu bimeze neza cyane muri sange murabisi yuko mu Burundi dushaka ko tuzura impano aho ziba ziri hose turazisangayo mbega ninde twazanye uno munsi munaza kumwumva mwamaze ko mumubona ariko kandi reka mukanyatira twibwira aje tubwira niyava neza tubwire ukuntu bimeze hanyuma tubananya n'ikiganiro karibu sana musaza umeze neza. Merci sana ndameze neza gose eko karibu cyane muri Ndufacom TV. Murakoze cyane. Abatakuzi izina ninde? Ku mazina neswa bukeneza Elvis. Ego. Elvis bukeye neza. Utazi bukeye neza Elvis neza mumenye ko ari inde? Ari muki ubukeneza Elvis novuga nkaho ari umuririmvyi w'indirimbo mpimbaza Imana. Ego. Elvis bukeye neza mwinji w'indirimbo mpimbaza Imana ndabizi neza yuko utari bwamubone ndabizi neza yuko utari mwamenya kuno munsi uramumenya kandi uraza kugenda neza Elvis karibu cyane kandi mu nyoka za Ndufacom na cyane mu gano cha entertainment films and comedy muri Ndufacom TV online. Murakoze cyane. Ndabibutse yuko nyuma ya kamera turi kumwe n'umusaza bikora neza cyane ni Jonathan turi kumwe ariko bikora neza cyane twakira umushitsi rero uravuze yuko uri umuririmvyi w'indirimbo mpimbaza Imana ariko kandi ko twakira umuririmvyi turashaka kumwumva ndabizi yuko uraza gusubira kuririmba hanyuma ariko kandi bariko baratwumva bariko baratubona uwo twakira umuririmvyi mwamvyumvise ariko ikora mu gahogo tumwumve. Wasanze mbabaye
wasanze naniwe ubuntu nukugira neza kwawe mwami binera gushima wasanze mbabaye wasanze naniwe ubuntu bwawe mwami bunera gushima. Yes, mwami Mufise avuga ati mwami wasanze mbabaye ubuntu bwawe bunera gushima. Ayo kandi ako ni imponjo kandi murabizi yuko imponjo itaba nini neza yuko murabizi yuko kandi n'uhonjeje cyane atabura. Ariko kandi reka neza twishungurukira imiganiro nyezina. Elvis no munsi dufite benshi bindi bahimbaza Imana mu gushaka Burundi dufite bamaze kwagera no kubwego wanashima rushimishije. Ariko kandi no munsi Elvis twavuga yuko aje nka Elvis mu buryo ubuhe bwa ngo twumve neza ko tugiye kwakira muri entertainment na cyane muri gospel music. Mbega Elvis azanye agasha akahe? Murakoze cyane. Ego hama Elvis bukiye neza kubwiwanje wenyene icyo novuga nzanye gishasha muri gospel. Bon ndakunze kuraba abaririmbyi bakuru bacu aba ba Dudu ba Fortrand ba Apollinaire. No kuvuga yuko je kurando giwanje kujya bitwa ati umuririmvyi ariko arakora gukora kwiwanje si kuvuga ati ngo ndaraba Dudu ngo nkamukora canke ngo ndaraba Apollinaire nkamukora oyaye ahabwo ndaba bajya basari nyene uko bangana kose nimba ari batanu nimba ari David na Dudu na Apollinaire na Fabrice abo bose systeme zabo nkagerageza uburyo bwose nkazegeranya nkazishira hamwe hama nkabona kubiga nka bose urumva bose nkabiga. Hari akabazo utaranyishura neza ariko reka nagafatanye n'akandi uvuze yuko abantu bamaze kuba babicitegerezo muri gospel music hano mu Burundi bamaze kuba bakora ko ubumviriza ukabakora kumviriza ukuntu babikora neza nshaka kumenya umuntu yinspiye canke umuntu navuga ngo umuntu atuma Elvis umuntu yatumye Elvis yilansa cyane muri gospel muri abaririmbyi ba gospel hano mu Burundi. Mbega ninde ucubi gufatanya rero na Chakina ninda kubajije ntwari bwacishije neza umbwire neza na neza Elvis araje nka mushasha muri gospel music ko ndabizi neza yuko vuba niho mbagiye kubona ikigo cawe ca mbere gishika. Turashaka kumenya Elvis azananye ingufu ziye kugira ngo twumve neza na neza ko Elvis aje kabisa aje mu buryo buhe atuzaniye bishashi bihe tutadusanga tubona muri gospel. Hama mpere kwico nyene wahereje ko ni kuvuga bukeneza Elvis ariko arakora uko ashoboye kose yitanze uko ashoboye kose kugira umuziki cyangwa gospel ariko arakurikirana yameliore kugira igere kure. No kuvuga ndiko ndakora travail ko nshoboye kose hama ndiko ndakora n'abarivyi bagenzi banje canke aba grand frère bacu wambajije ati none ninde yaguteye nka courage muri iki gikorwa. Ndavuga umuririmvyi Fortrand muri Fortrand arampimbara cyane kuri feelings ziwe vraiment ndamwumvirije ndumva kweri ubwo nyene nanje shime ngo noririmba. Yego Fortrand bigira Imana. Fortrand bigira Imana. Iyo uvuze Fortrand neza ibikorwa vyiwe ubizi kuva kera. Nigiye kintu niyihe ndirimbo imwe muri ziwe zatumye uvuga uti vraiment je ndumva umenga kabisa je nka Elvis ndashaka kuca ninjirira ngaha? Indirimbo ya Fortrand yankoze ku mutima ijya ndimba ivuga ati ndakugomba mukiza we. Ndakugomba mukiza. Ndashaka kwica ko gatoya. Ndakugomba mukiza we naho ndi muri isi shitsa kuri Yorodani
utekurunjawutse sinzogira ico ntinya Yesu nja naho ugomba naho nzogenda ngimira ngukurikira huja. igihe kimwe wahura na Fortrand bigira Imana akajambo mubwira nkuko amaze kuba nuvuga ngo watumye uba inspiré akajambo mubwira nka Fortrand uko bakaye okay Fortrand uko ico numva no mubwira ku mutima wanje icambere no mubwira ati warahezagiwe cyane no mubwira ati warahezagiwe umugabo nikiri no musaba nk'umuvyeyi wanje vraiment tugakorana indirimbo kabisa ego okay harande ya Fortrand bigira Imana ashaka kuba hari uwundi muntu yakwinspiye cyane mbega yabarinde Apollinaire ego kubera iki Apollinaire indirimbo ziyo ziranezera cyane ko novuga zifisemwo ikintu cyiswe imitoma agisemwe ikintu cyiswe imitoma nukuvuga sinzi imitoma ukuntu cyatugitahura ariko je muri je ndumva imitoma ni ikintu ushaka kubwira umuntu umva kikamukwega akumva yinjiye vraiment akumva yinjiye nukuvuga indimbo za Apollinaire ko zifise imitoma indimbo ziwe mu gihe uzumvirije urumva vraiment wegereye Imana ukumva nyene Imana wayegereye neza cyane ego yes mbere yuko tuja kindi kibazo hajya Elvis asangavuka mu ntara yi Elvis avuka mu ntara ya Gitega ego mu ntara ya Gitega neza hehe amavukiro akeneza Elvis nimikati yitwa Nyamugari batazira Kiswahili ego ari Kiswahili abambira yise n'abaca bimvira ngo Kiswahili ntaba piti babayo yes Elvis avuze yuko usanga uvuka mu ntara Gitega ndifuza kumenya neza uko ubona muzika gospel music ari mu ntara zo hagati nasha cyane uko aho yuba itandukanye canke aho yuba ihurira n'indi novuga ngo n'indi gospel music muri rusangi ndavuga hani Bujumbura n'ahandi muri rusangi hariya mu ntara zo hagati muzika gospel music umeze gute ngerageje kukwishura mu ntara ya Gitega nanje uko ndabibona abaririmbyi bariyo novuga benshi nk'abagenzi banje nabanye bariko barakora uko bashoboye kose nabo bariko baritanga bariko baragerageza kabisa ego neza urugero ubona ndabizi yuko ukurikirana gospel music muri rusangi wavuze abakurikirana neza ubona wavuze urugero uti bariko bitanga mu buryo ubuhe ku buryo uvuga uti uko biri kose imbere ni heza nizihe nguvu ubona ko barakoresha hariya okay uko mbona bariko baritanga benshi kanininya barakora amatravail kandi ndafise n'abagenzi bakenya bamaze gusohora indirimbo ivyo byose umva biragaragaza ukuntu bariko baragerageza uko bashoboye kose ego Elvis bikeneza bisa abavyeyi bose ego papa na mama bose basangaye ara abakirisu abarokore ego bose n'abakristo yes iyo bavuze media canke gukoresha media ku baririmbyi ba gospel music wewe wumva iki ubiha uburemerezo ubuhe ubivuga kwiki gukoresha media kanininya nko ku baririmbyi birabafasha gose ukuntu bibafasha bonyene ubwabo nk'icyambere novuga birabakuramwe ubwoba shaka kubona muri media bashize ko video yawe nakuvuga ati bwabo ndi byantu byako bigira Jeffrey igeno byako bigira Jeff ubwawe kumva umengo watanga kuba alese kandi shobona na media ziragufasha gose kumenyekana ukabona vile ukavuga ati no bandanya hari ico zifasha muri navuga ngo muri carrière y'umuririmbyi kanaka ico zimufasha ama media ico ashaka gufasha umuririmbyi wa gospel music muri carrière yiwe ego kinini nya cyane gute
ni ukuvuga media nkuko nakivuze media ziramushikana kure gose abatari bamuzi bakamubona abatari bwamwumve bakamwumva abatari bwamumenye bakamumenya yes tuve igitega tuve mu bo wamenye kera ariko kandi tuvuge gospel music muri rusange mu Burundi uyibona iri ku rwego ruhe kano kanya tuvugana bon gospel Burundi bawe nka Elvis gospel Burundi jewe vraiment ndabona iri ku ntambwe imeze neza cyane kuri jewe vraiment sinzi uko abandi bayibona ariko kuri jewe ndabona abarimvye bacu aba bapere bacu mu muziki bariko babikora neza cyane natwege abana ndabiye kuri bagenzi bacu kuri bagenzi banje kuri batonya banje vraiment ndabona imbere ni heza cyane imbere ni heza cyane kabisa yego neza neza rero reka twinjiye kwa Elvis neza neza tumwinjiremo neza atubwire neza neza igihe atangwe kumva yuko yo kwinjira muri bino bintu kubera ko yadutembe hano muri Ndufacom TV online atubwira yuko neza neza afise ibikorwa agiye kutuzanira ubuvuba bidatevye neza neza kugira ngo Elvis yiyumve yuko ashaka kuja muri bino bintu vyaje gute vyatanguye gute vyamujemwe gute ibikorwa vyo ariko bikora gute uno munsi abashaka kumukurikirana bo cahehe vyogenda gute Elvis kwisangwa umuntu wangu muri kumva kumenga yo tangwa bino bintu vyaje gute bon murakoze cyane ego hama ngerageje mukeneza Elvis no kuvuga kuvana no vuga kera akiri umwana no kuvuga tumaze kwinjira kwa twaze turabakatolika tumaze kwinjira mu ishengero y'abakizwa nubwo y'abakizwa hasi myaka ingahe bon sinushaka kwiharura kubera nari umwana ico gihe umwana ico gihe kuko ndikatanga kuja wa papa amatwe kuca turakurikira bon no kuvuga ari ukeneza Elvis ikintu cyiswe umuziki sinzi camwana ku bandi bana yarikunda gose no kuvuga aho tumaze kwinjira mu bakizwa ndumva ndagikunze gose okay hama niho kubona imbere abandi batana korasi nanje numva nshashaye vraiment gutera korasi hama ndasaba korasi ndishengero ndatera rimwe hama nzanamiye uko nyene abantu bandi na felicitation okay nkiri umwana nzandakura hama je ubwanje nisanga ninjiye muri kohale hama nza kwisanga nisanze muri bikorwa byo gukunda kuririmba muri bikorwa byo kumva umuziki vraiment noja mu gose kandi bitewe n'abantu baza barantera ma felicitation ambira ati wewe kora uzogera kure wewe kora nari zo kujimbere Elvis akazasanzwe gukora naka Elvis akazasanzwe akora umunyeshuri mwakanga mvuye mu 9 ngiye mu 10 yes abambira ise twebwe kaje tuja mu 10 kandi twebwe mwabyamva barabakuriyemo mwaka umwe bon ubucyanyaruka cyane mu 11 acaba hafi kandi Elvis atubweneza yuko byateye biza gutyo kandi ndashaka ungeneza neza imbarutso kugira ngo umve yuko freelance neza kuja kuririmba kugira ngo umve neza ko uvyinjira mwacishane muri buno buryo nyene bwuko vuba ufise igihugu ushobora kuzoshira ahabona kugira ngo wiyumve yuko ushobora kuja muri studio ukabikora ivyo bintu vyagenze gute imbarutso yabaye bon uko vyagenze kanininya nkuko namenya gisubirako naravye aba bakuru bacu mu muziki bariko bararirimba none ndavuga nanje eske none nanje ko nshobora kuja imbere y'ishengero mbega ibi byo gusoma indirimbo sinobigerageza kabisa vraiment ndavuga ati ibi bintu kweri reka ngerageze niko gukompoza indirimbo ndabona imeze neza cyane hama nivyo zantina kuhaje gusha mbana nandika n'izindi kano kanya tuvugana Elvis afite indirimbo zikabiri zingahe zanditse bon indirimbo zanditse zirashika nka 6 zanditse zitaraja muri studio yego indirimbo zikabiri zitandatu mva yuko wamaze kubizamo neza kandi reka turindire neza umwimbo uzovamwo ariko ariko umwimbo uzomeze neza cyane neza cyane Elvis mu ntara y'Igitega ahagera umushingiriri Methodiste libre hariya mu nzero nyakaki ubwo akunda hazi kuraca ukataria kuri vendece mugaca nyamiharage ndahabona ni ibintu byari bimeze neza cyane
birakorohera cyangwa kurabona bizokorohera kuba muri bino bintu kuva hariya mu ishengero kubera ko uno munsi ugiye kuva mu ishengero uje nova ngo muri rusange utangure kuba kiyo cha jamii kuno babivuga ati mu artiste ni kiyo cha jamii uno munsi ushaka kutazoba uri wewe nyene gusa cyangwa mu ishengero gusa bishikira n'abandi benshi sivyo wewe nka Elvis bagufata gute mu ishengero biriko birakorohera kurabona neza ko bizo gukundira kuja gushikira yindi public ndavuga igihugu cyangwa n'ibindi bihugu kubera ko ntibizoherera ngaha bizoja no mu zindo tuzoja no mu bintu Elvis tuzojabuka ubutumwa bwe buzojabuka no mu bindi bihugu urabona ko bizokorohera bon jewe kurabona muri eglise wacu vraiment barankunda kweli barankunda kandi benshi muri bo bazi ibi bikorwa barantera kuhaje gose kabisa vraiment nta kibazo na kimwe nzogira uko ndabibona ntazo na kimwe nzogira imbere ahubwo bonyene ahubwo ni nabo bazuma bantana kuhaje ego abavyeyi babwiye yuko ugiye kumuje bikorwa bagufata gute abavyeyi ese nyine kwa kuri nyine kwa abavyeyi cyo kuvuga ati umwana ni guhimbaza Imana ibyo sawa gusa naho bazana ati byo gutera imbere ni kuvuga sinzi bisha bana no kwizaka abantu ngiyango bashaka kubona kwintu ngiyango idashaka gukunda gusa mugabo bizo sanse ndavuze mijambo rimwe bonyene bavyumvise bararaba bagatwenga ngiyango bakavuga ati ngiyango sinzi ko bizogenda urabona yuko ashaka kuzogufasha bakaguterera muri ibyo bikorwa ngiye gutangura abavyeyi kimwe cyo kweri nta kibazo na kimwe bariteguye kumura byose yego akano kanya ikintu bwa Elvis abuze kugira ngo neza na neza ibikorwa bye bize bitangwa kandi bitangure ku munindi mwiza bize binabandanye bimeze neza ubona ko cyo bari ikintu Elvis yababuze mu kano kanya okay hama ukeneza Elvis kanini nya ikintu novuga yuko abuze ikintu novuga yuko abuze arakeneye abafollowers benshi bafollowing ibikorwa hama bagakurikirana gose ko kwiyangiro ryanje yafise yangiro by'uko kujya bavuga inyimbo za Israeli zifasha imitima y'abantu vraiment mukayiza kiba nanye nashaka kurenza hajya narabonye umukobwa yatwakanye gashimwe muri Got Talent yavuze ijambo ati bari bamaze ati no baraguma gushika kuki wewe muri kazoza imbere yavuze ati je ndashaka kuzorenga abasari tubona hama nanje nk'abantu international bon nanje sindamwiganya ariko nanje ico cyifuzo cyabuze ku mutima wanje kuvuga ati ndagomba kurenga abandi bastar no kuvuga nanje no kuvuga ndakena aba followers kugira bashike bankurikirana kandi muri bikorwa mbona biragoye lakini sponsor nyinshi yaba uburyo bw'amafaranga yaba uburyo bw'amasengesho kuko twebwe byacu turakenera amasengesho bose ukadusengera kuko murazi ko ibintu satani ibyirukamo bose yes ukiri ngaho nyine icomagarira abantu niki wavuze ko aba followers bakeneye uziko uburyo bukeneye sponsors zitandukanye mu buryo neza na neza akamo utera canke abo hamagarira ico hamagarira abo hamagarira kubikora nikihe bon ndahamagarira gose abantu bose badukurikirana kumbure nabo n'abatari bwatamu kudukurikirana ndabahamagara gukunda iki gikorwa cyacu kumva zuko ari nibyo guhimbaza Imana vraiment tukumva twahimbaza Imana mukadushigikira tukabandanya tugira inguvu zo gushishikara twandika duhimbaza Imana gusa ni muri rusange ko ndashaka kuri Elvis neza bamushigikira gute imbuga ziwe ni gute nico nashatse kuvuga okay bon nukuvuga Elvis nta byinshi arashi kumbuga nta byinshi aragira ariko usanga ufise page ya Facebook page bandika nitwa Elvis Bukeneza nyene Elvis Bukeneza bashaka kubona abo YouTube ni Facebook eto ariko naza yuko umunsi mari kurubuga kwa Facebook mukandika Elvis Bukeneza ibikorwa byose bizoza yaba YouTube n'iki azamaze kubakora naza ko mudashimigana mubona notification mutera mwinjira muri YouTube bigenda neza cyane na yuko munavyumva yuko atabikorwa byinshi birajakora kandi akategura vuba abaho ibintu bimeze neza cyane Elvis Bukeneza wavuze uti kintu kijanye n'uburyo kira bintambamye
Elvis cyamagarira banyene kuba bo bafise ubwo buryo niki bon icyo navuga kuri icyo nyene ni kuvuga turakeneye sponsor nubwo sponsor dukeneye takeneye amafaranga yanyu amafaranga yanyu turayakeneye kugira cyakose igikorwa cy'Imana ko ndazi ni benshi bakoresha ibitajanye ariko wewe uri kuranyumviriza ukundi igikorwa cya gospel sana amafaranga takoresha igikorwa cy'Imana ndibaza nakora Imana yigiza amaramara ego zana amafaranga tw'igikorwa cy'Imana bigende neza n'igihugu gitera imbere utizana amafaranga kwa Elvis akora ibikorwa kukura bifise maze kugira indimbo zirenga 6 zanditse vuga utizana amafaranga ibikorwa bije mu yes zana amafaranga kwa Elvis bukeneza Yes, ni impano itandukanye n'izo mwana musenge muzi ni impano imeze neza abo mu ntara Gitega abahari ya Magarama abahari ya haruguru hari ya Zahehe hari ya Munyabiharage Nyabututsi nabandi hari ya ncambona hakurya gutya aho bita bahita gute ndaza kwibuka mukanya mwese mukoranirize uburyo hamwe mu Magarama n'ahandi hose ikarera nahitwa igahera aho hose mugerageze mukoranye uburyo bwango artiste wacu mushasha bironke aronke sponsor bironke bikunde aronke ikimufasha muri studio cyane yuko vuba agiye kubijamwo tuje kugikorwa cyawe kigiye kubicambere mbega bimeze gute ndabona bagabirije bose barashaka kumenya mega Elvis agiye kuza ku kiwe ciwe cambere kicitwa gute kigezehe muri rusangi Elvis igikorwa cyawe cambere kigezehe muri rusangi Gabo chitega ryari hama igikorwa cya bukeneza Elvis hano novuga kigeze novuga ko kigeze heza cyane igikorwa cyitwa indirimbo yitwa bintera gushima iri mu ndirimbo ngira ngo igira kabiri nanditse indirimbo yitwa bintera gushima ego no kuvuga igikorwa aho kigeze benshi mu bagenzi bari babizi yuko kaninya ari vyo ndimwo mugabo no babwira gatonya ntimucike intege ariko mushishikaye mukurikira urwo rubuga rwa Facebook n'abatawo kwikira ba following kugira bishasha byose bizoza bazosha bayibona no kuvuga igikorwa ntikiri kure gose ariko mutenyenye gatonya gusa nikiri kure gose ego yes cyane uvumenga binteye kuko amameza nshaka kumva abintera gushima kubera iki bintera gushima wavuze ko ari ya kabiri wanavuze yuko ari ya kabiri kubera ko utashimye guhera ku ya mbere uhitamwe guhera kuri bintera gushima ariko kandi kubwa yamameza ndifuza yuko ucuca ko gatoya gusa tukumve gatoya mwijwi natubwira igituma uhera kukishura igituma uhereye washimye guhera ku ndirimbo bintera gushima Nibutse vyiza wankoreye mwami Nibutse iyo wankuye ni kure cyane Nibutse ko ataco narindi nkibuka ko nari uwo gupfa bintera gushima Nibutse vyiza wankoreye mwami Nibutse iyo wankuye ni kure cyane Nibutse ko ataco narindi nkibuka ko nari uwo gupfa bintera gushima Sava kubera iki uza guhera kuri bintera gushima kandi ukaba nako numvise kameze neza bintera gushima ndimbo yawe ya kabiri wandika kubera iki wahisemo guhera kuri bintera gushima bon igituma nahisemwe kuri bintera gushima no kuvuga indimbo ya mbere nanditse iri muri rw'igifaransa no kuvuga wo twayaze niwe yampaye conseil arambwiye ati nta kuntu wohera kwikirundi nta kuntu aho kwikirundi igifaransa bazoza kujako mu nyuma ariko watanga ku kirundi niko rero gusha nangura kuri yo ibintera gushima igifaransa nkayihoza gatonya igifaransa cyo kwicako gatoya rero ushaka kuvuga ati nanje igifaransa ndayifashe nizo cikurikira canke nzoca ndayisponsoriza ndoca ngira gute nuvumenga bon
Igifaransa gatonya twara narayigishije kanini mu magupublike nabandimwo muri chorale nabandimwo ni kuvuga kandi nanje yarangyoheye kabisa. Bon, igifaransa titre yayo yitwa Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, Jésus tu es le roi. Jésus tu es le roi. Wow. Abavyumva yuko aje impano tavyorosha, haje impano imeze neza, haje impano idasanzwe. Muri se ndimo zitandatu byazirembeje, amaze gutimba indimbo zigana hafi kuri 3 nimba nihenze, 2 gutyo. Ariko kandi araza kuturimbira mu kanya dusezera. Elvis no munsi tubona abaririmbyi benshi baza, ariko kandi haheza kanya gato tukababura. Ikintu twizeza yuko Elvis tuzokuma tumubona nk'artiste muri gospel music aje neza tukagumana, kubera ko turabakira benshi. Je maze kwakira aba artiste benshi banca mu maso, rimwe na rimwe abandi tunayaga, ariko kandi nyuma y'amezi nkangahe nkamubura ugasanga ntakiboneka. Elvis ni ikintu twizeza yuko azoguma aje. Murakoze cyane. Icyo nababwira cyoco Elvis bukeye neza kweri aje. Icyo yishimikije niki? Icyo nishimikije kanini yinya nukuvuga yuko je ubwanje ndavyumvamo. Nimwe mu yanje vraiment ndavyumvamo. Kasi nimwe mu gusa n'umubiri ndavyumvamo. Je ndumva nimba natanguye jewe na janje nta guhagarara vraiment. Ndabibizeje nta guhagarara. Ego. Bizofuma yikwamira handi gusa pana kuri jewe. Yafana kuri jewe kabisa. Ego. Wibaza kintu umuntu akwiye gukora kugira ngo bikunde atere imbere muri gospel music icambere arike? Kuri jewe ico wiyumvira ko umuntu akwiye gukora kuma artiste wa gospel music kugira ngo atere imbere icambere cyo arike? Bon, nukuvuga icambere cyonyene vraiment no hamagarira aba artiste bagenzi banje kweri. Icambere ni amasengesho. Cyambe n'amasengesho egera Imana. Egera Imana niwandike ivyi wawe wikure mu mutwe. Canke nukore ivyi wawe uyumviriye ngo porome kuko nyene we yije. No, egera Imana, soma ijambo ry'Imana. Mu ijambo rimwe banze ubihereza Imana. Ihereza Imana hama ibindi biraza mu nyuma, ariko wamanje kwiyegereza Imana. Gospel niki? Gospel kanini nyaje uko ndagitahura, je pense ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza. Umuziki niki? Umuziki je uko ndagitahura mbabare gatonya ko ndagitahura umuziki kuvuga yuko na instrument zigiyemwo, instrument zo ngira ngo twazizi zigiyemwo, hama n'abaririmbye bagashiramwo. Ndibaza ivyo byose bishabikora umuziki. Indirimbo yitwa indirimbo ryari? Indirimbo ndibaza yitwa indirimbo mu gihe uyanditse ukagira na melody yayo. Je pense indirimbo itari muri melody ntishaka ku indirimbo. Indirimbo itari muri melody iri mu majambo gusa. Je pense kidashaka ku indirimbo kuko je ndibaza ko abari nyandiko gusa. Abari nyandiko gusa. Bikwiye gusaba ikiringo kingana kutugira ngo umuririmvyi vyitwe ko yabaye umuririmvyi koko? Bon, ikiringo vyosaba nukuvuga umuririmvyi wenyene biravana n'ukuntu aba avyumvamwo, biravana n'ukuntu aba agomba kubigendamo. Kuko ari abavuga ati jewe reka nigire buke cyane uvuga ati je vraiment reka nkore. Nukuvuga rero kuvuza ati reka nkore bisaba igihe gitonya cyane, akaba usanga yase kucyo yifuza kanini. Elvis mu myaka 2 yibona he? Bon, je mu myaka 2 vraiment nibona ahantu kure cyane. Myaka nibona ahantu kure cyane ku bintu by'ama stage ateye ubwo. Yes. Yes, murabona yuko no musi kadusanga dufise umushitsi kuva ya muntu Gitega hari yabona yuko yaje kandi aje nkuko yabivuze, yaje atazambaye anashira mu muziki wa gospel music.
nk'akajambo kanyuma kagasunika rugaruka kandi ntakuniganya ijambo akajambo wavuga uti jewe sinza kuva muri Ndufacom TV nakavuze ko barakahe tunasezera twariko nkariya murakoze cyane ego akajambo numva ntokugumizamo ndabwira kaninya kuba actrice bagenzi banje vraiment dukunde gukora kanya aba gospel vraiment twisunga Imana hama turabititegerezo kuri abakuru bacu nkaje nk'akarero nkuko navuze Apollinaire ndamwigira ku nyandiko yiwe aba Dudu arafise umuziki kwero ukwiye Apollinaire Fortrand arafise films David arafise voix de tête nukuvuga ivyo byose icyo ushaka urakwikira n'umwe muri abo cyangwa ukabakwikira nabo se bayikoroheye ego nico numva no kubwira kandi nyakiri ku mutima abatise bagenzi banje kugira dukore igikorwa c'Imana twongere duteze n'imbere igihugu cacu ego ibibazo bibiri no ntakubajije uce wishura icambere iki tutanyisho ica kabiri tutaniki uce utanga inyishu kugira ngo ushobora kuba twayasi bica nk'ibirako kandi ibibazo bibiri nkaba navyibagiye ashaka kwibaza ugaca uwishura ikibazo ca mbere nokwibaza bon ikibazo ca mbere nokwibaza ushaka kwibaza ati mbega indirimbo imaze gusohoka muri iyo ndirimbo bizoca bigenda gute cyane nibiki uzoshikurikiza wifuza kuzoshikurikiza ego kandi nishura nukuvuga indirimbo je imaze gusohoka plan je fise reste plan ko indirimbo yonyene nzoca nkora concert namaze no gutegura teme yayo cyane mu ikivugo ugisohoye indirimbo ya mbere ego indirimbo ya mbere igisohoka byonyine ndashobora concert tazira concert iyo niko ndayitegura neza uko izo imeze ego ni nawe nyota vraiment no batera indirimbo ya mbere isohotse concert nzombe nukuvuga niko ndayitegura neza nukuvuga concert izorosha igira ego ya kibazo ca kabiri ikibazo ca kabiri ushaka kushumbaza ati none iyo concert ugomba kuzoshigira he bon nukuvuga kanini yenya mu vyimviro vyanje n'Imana yabikunda hariho eglise ari Gitega itwa Shalom ira rwanda ya centre yes yeah man ya centre Gitega ndahazi ndaramukicana no Gitega eglise Shalom Gitega bon nukuvuga nategura bose kujanegura event meze neza munsi ya terrain basket yes munsi ya terrain basket bon nukuvuga nategura concert meze neza cyane gukoranya abaririmbyi bagenzi banje bari Gitega kugira tugaragaze neza Igitega uko bimeze ego iyo concert vraiment ndiko ndayumvamo n'Imana yabishaka kweri iyo concert ndi ready yes ndagushimiye cyane ko waje muri Ndufacom TV nashashene mu kiganiro entertainment films and comedy wakoze cyane Elvis ndabashimiye nanjye kubona nanjye nikindi kizogaruka nako uno musi uko byatanguye rusange yes kana mwende bashimiriye mwebwe nka dukurikiranye amadahengesha dukurikirana kuri Ndufacom TV online nashashene yiko makondukirana mu kiganiro bidasanzwe cha entertainment films and comedy amurabisi yuko tuzana ibidasanzwe turazana indirimbo turazana impano zicaruka turazana amafilme turazana amakomedie ibintu byose bigenda neza cyane murabisi haraizi iminsi ariko kandi namyinshi ko yakon twifuza kubanyoteza twifuza kubaha amazi twifuza kuba ibintu bimeze neza cyane turabakunda cyane murabizi reka nenda ndabashimira rero uwo tarakora icyo abandi bakoze ko icyo abandi bakoze cyo ndakora gakengeri kugira ngo ube abone cyangwa subscribed kuri no channel ya Ndufacom TV ariko kandi kuri wa mushitsi kwari kumwe andika Elvis Gitega hariya kuri Facebook hanyuma mukurikirane bananye bigenda neza cyane je ngamsi Shalom reka nabifuriza ibyiza abantu mwese muri bihe byiza nabwiye ntituri kumwe namwe n'abana babwiye ko n'ijambo ry'Imana bisaba ngo munezerwe n'abanezewe kandi ababaye nabwiye ni Imana isanzwe ko kandi sandefo bishobora guhinduka ni time gacumi nyandikira message cyangwa telefone uti MC Shalom ibintu byahindutse imeze neza cyane nyuma ya kamera ndabasuri muto ariko muri kumwe na Jonathan ikana cyake nyene ni Ndufacom TV online so tubana kinigacyo n'ivyaha ciao ciao Shalom.